Itariki 17 z'ukwa mbere umwaka wa 2022 umushikiranganje w'ubutunzi wa Tanzania Mwigulu Nchemba hamwe na Domiciano Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta w'u Burundi barateye umukono ku masezerano agamije kubaka ibarabara ry'indarayi rizoba rihuza igisagara ca Uvinza kiri muri Tanzania hamwe n'igisagara ca Gitega. Iryo barabara riri mu mugambi wagutse w'ibarabara rizohuza ibihugu bitatu: u Burundi, Kongo hamwe na Tanzania. Mbega none ivy'ibarabara ry'indarayi vyoba bigeze hehe? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe kuri uno wa gatanu. Mwiriwe cyane, ni David, nizeye ko meze neza. Tugaruke gato kuho iryo barabara ry'indarayi rizoca. Rizohera Uvinza muri Tanzania rice imusongati hama rishike ku mugwa mukuru wa politike Gitega imbere yo kubandanya ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Rivuye aho rizosohokere mu gace ka Uvira kari mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugambi wari ugamije gufasha guhanahana ibidandazwa vyoroshe hagati y'ibihugu. U Burundi bwiteze kunguka n'imiburiburi imiliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ugereranije n'amafaranga yahora akoreshwa ku mwaka. Aho ni mu kunguruza ibintu gusa, vyaba ivyinjira canke ibisohoka biciye ku mabarabara asanzwe. Uwo mugambi uzotuma kandi vyoroha gutanga akazi haba ku Barundi canke abandi bo mu karere rizocamo. Mwitangazo abo bashikiranganje bashize ahabona bemeza ko igihugu ca Tanzania kizokubaka ibirometero 156 hanyuma u Burundi nabwo kubaka ibirometero 126. Ngo bifuza guteza imbere ihanahano y'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku mwaka amatona arenga imiliyoni 30 y'ubutare buvi Burundi azoshobora gushikanwa mu gihugu ca Tanzania buciye muri iryo barabara. Mu kwa gatanu 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati mukabona iyo ndarayi irashitse u Burundi buzoba bukize. Kubwiwe ibarabara ry'indarayi ngo n'urugamba rukomeye leta y'u Burundi irikiragwana. Iryo barabara n'iryatangura gukora ngo kuva Igitega gushika Dar es Salaam umuntu azohagenda amasaha 11. Mu kwicenda uwo mwaka nyene wa 2022 hari itegeko ryasohotse ryasaba abantu gukinjura mu matongo yabo kubw'inyungu rusange. Abo bantu bava mu makomine azocamwo iryo barabara ari mu ntara za Makamba, Rutana na Gitega. Mu ntara ya Makamba abazokogwako nabo ku mutumba Rutenderi uri muri komine Kayogoro. Intara ya Rutana ari nayo uyo mugambi uzokorerwamo cane. Iryo barabara rizoca ku mitumba imwe iri mu makomine ya Bukemba, Giharo, Mpinga Kayove, Rutana na Musongati. Mu ntara ya Gitega abo ku mitumba imwe yo mu makomine ya Itaba, Makebuko na komine Gitega bazokinjura mu bibanza vyabo. Dutahure ko atari abantu bose bo kuri iyo mitumba iri mu makomine twavuze bazotanga ibibanza vyabo. Abizo ngingo ziraba n'abafise amatongo ari mu gace kazokubakwamo iryo barabara ry'indarayi. Abandi nababa hazoje ibituro iyo ndarayi izo zirahagararamo. Uyo mugambi uzoba wubatse ku metero 30 z'ubwaguke hirya no hino uciwe ku murongo ungana n'ihegitari 724. Ibituro gare ferroviaire bizokubakwa mu gace ka Ceru hamwe na Rutegama mu buringanire bungana n'ihegitari 400. Mu Burundi rero ibikorwa vyo kubaka iyo nzira y'indarayi vyari bitegekanijwe gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo w'2024. Umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane yabishikirije ariko arishura ku bibazo vy'abakenguza amateka muri Kigarama 2023. Ico gihe yavuga ko amafaranga basabiye rimwe na Tanzania mu banki y'iterambere rya Afrika yemewe n'urwego shingwa ntwaro rw'iyo banki. U Burundi buzoronkamwo imiliyoni 98 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 3. Ngo no mu mafaranga leta ikoresha naho nyene harayategekanijwe kuri ico gikorwa. Muri ya nama y'abakenguza amateka umushikiranganje Dukundane yamenyesha ko biteguye gutangura ibikorwa. Ngo mu mashira hamwe yari yahiganywe 3 yaratowe. Mu kwezi kwa gatatu no mwaka niho hari hategekanijwe gucagurwamwo rimwe muri ayo mashira hamwe hanyuma bagiriranira amasezerano
gushika uno munsi leta ntiratangaza ko hoba haratowe ishirahamwe rizokubaka iryo barabara. Mwomenya ko ibikorwa bitegekanya gusozerwa mu myaka 16 iri imbere, no kuvuga mu 2040. Dutandukira inkuru ngufi. Ejo itariki 7 z'uko kwa 11 Lumitel yaratanze umuco ku catumye bafata ingingo yo kurihisha ubusa n'ibice 3% ku baagent barungikiranira amafaranga. Ange Melissa Ishimwe, icegera c'urongoye igisata ca Lumicash, yasiguye ko ajya amafaranga muravyo monnaie électronique bayaronka barishe mu banki nkuru BRB. Rero ngo basanze aba agent n'aba super agent bayakoresha ku nyungu zabo gusa mu kuyahanahana, kandi ari Lumitel iriha ubuhinga n'ubuhinyanyuzi. Ikindi yamenyeshije nuko Lumicash itagira yugare, ahubwo ngo abafatanya bikorwa bariko barakwiragiza ibihuha bagiye gukurikiranwa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.